ariko urayizi none ifana gym tonic na tonic nike kiryoshe none gym tonic ni ahantu bakora siporo ifana tonic nawe ni ifana bangu urumva nta namwe bihuri nike kiryoshe no muri ibi eka complata man nike kiryoshe oya ikiryoshe basi biritiranwa mugabo ina maana mimi bwana ukiniweka kwa upande wa Kiswahili ndo yani na English pia unasikika English bwana kama mbali na mimi utakuja kuniharibia au utakuja kunichanganya. Unajua kato kamoja. Good afternoon mzee. Good afternoon bwana hapo sasa ndo unakuja kuweka mixa tena. Waboy. Bana nuko rero biri bana bakunzi ba official ubu neza na neza no kuvuga tugekoza turabaza bimeze gute. Babasha twebwe icambe turakunda ivyamwa. Kandi kindi naco bon turakunda basi abakobwa b'ingozi basi bakunda kwitaho nshatse kuvuga ko kibona ahantu hose basi uye bavuze none basi jubana ntari mwiza bari kwisije y'ikibona banzi ishuri jubana ntari mwiza yebana byese ariko kwisandute kwese Yola hello bakunzi ba Wakagali official, this is time, this is konda you wish to wish ichivugo cha Wakagali official mwenyewe ni kubera Imana. Ebana kuyu munsi rero turi kumwe n'umutumire yitwa Tangawizi official. Ebana muntu ze party ya mbere mwaramubonye ubu rero naho ndamusanze ahantu mu hotel muri Nobera hotel hamwe hakunda kubera amashow niho ndamufatiye sasa mbonye ariko aranyurangana mu vyumba bamo maporota yaje nje mvuga ati mbe kuki ntogenda mukoresheje ikiganiro twumve uko bimeze yo hello watazamaji muandanye gukurikirana Wakagali official mwenyewe kuri Wakagali official channel yiwe yitwa Wakagali official ebana aba diaspora baramukije abari mu Kuwait Korea mu Bugande Tanzania mu Burundi hose natwe twaba diaspora abari muri ntuze Uganda abari okay kugwaye abandanye kwihangana Imana ibandanye kumufashiriza hali kabisa umeze fresh nawe ashime bari mu bitaro nawe mwihangane niko biba bikwiye kumera muze bimeze gute bimeze neza cyane hama ko je ujye murantangaza none ko mbona none kumenga ubunye tuvugana urabuze ibyo uvugane wari mu biki wabonye ko ufashwe ani utangari ni ukora yanuza yawe ibintu bya surprise biragoye none nk'ubu urabona muheshe mumfatiraho kimbona amakamera nawe wateze ibyo utegaje sinziga ibikiriko kirabandanya Tangawizi ndibaza wewe se ubwa mbere dukoranye kuri Wakagali official se n'ubwa mbere ndibaza abakunzi ba Wakagali official baramaze kubibona nico gituma utotangare sasa anje nshaka ndakubaze neza ukungene ibintu bimeze none ngaha waje ukora iki waje mu biki mama Tangawizi ko ntamubona none mwebwe aho muhuriye n'umuntu ni biganiro muca mubandandiriza ko mukoresha mutana muteguje hari gihe umuntu abaze kwifatira kamwe ne tusanga yagiye mu bindi canke ubaje kwifatira umwe oya ibyo nitwo bigarukako misigaye vya mama Tangawizi nawe umuntu ashobora kuba uriko uri katira umuji nkuku simpaka ngo muce mugirane mwaba muragendana ariko nibaza yuko kuva aho duherukaniye ibintu byagenze neza Tangawizi nibaza irasonga imbere Tangawizi imeze neza gose n'abantu bahaye bayifata canke bahihereza baguma bumva bagubwe neza gose baguwe neza none kuva aho dukore kije kiganiro dupibira na Tangawizi yawe naho ikorerwa mbe basha nta numukira numwe wabonye yaje avuga ati je nabonye ikiganiro wewe wakoze Tangawizi nico gituma nje kugushorera ahubwo byabaye byiza cyane kandi n'abakiriye dusanzwe banshorera barabishimye cyane yuko bihaye Tangawizi yumvikana ko iri kiragira kure y'inkorano nyene sanzwe nkora biravuga ati cyane uri kurabyifatamo neza kubera badwitangawizi ryoshe kandi urumva ko uri kuranabi pibiriya kandi bija nk'abatari basanzwe bayiza hikoregwa cankwe bagize ntibarayinywa aho baca bagira igishika cyo kuza kuyinywa aho namwe maramfashije cyane gose sawa me cameraman wanje waramumenye yitwa gute cameraman ndavyibagiye gatoyi nyamba bamwita Falesi okay gose ndabyibukirako ko ratanwa nawe Ebana Falesi niwe atanga amashusho ameze fresh mwibi biganiro vya Wakagali official hama muze none we utubwiza ukuri wewe ngaha ntunaduhishe nturikeke ngo mama Tangawizi ngaraza kubibona aha mu ncamake ko tuzari hoteli waje mu biki
none je murantangaza none ko ari hoteli kirabuzijwe icyambere hari hoteli hari nakabare umuntu ashobora kuza gufata agacupa none iyi hoteli kitsagisigura yuko umuntu haca kure cyangwa ahikumiye ari ibinyobwa umuntu araza gufata kamwe wewe nawe uduhishije hari inkumi mwazananye oya ibyo sino byubaka mu Tangawizi yonyirahira yego yongira nabi kubera nabyo ni byiza ko si byiza ko yogira nteyo yobona ndiko ndaja impande y'amahoteli wabonye ko barantelefona mugabo namwe kubiganira ni nimero sano wabonye niko mwita ahubwo ndagusabye mwita gusa hello bimeze gute hello bimeze gute hamaje ngimbona bamfasha ahantu narindi ngimbona ndiko ndakora ikiganiro burya wihangane gato turavugana mu ndi mwanya ikiganiro giheze sawa oya uwo muntu wamuhenze ntitwagufashe twe twagufashe ni mwabineguje murabizi mbisa ko mumfashe okay hanyuma Tangawizi ramutse abakunzi ba Wakagali official abakunzi ba Wakagali official ndabaramukije ibintu bihanje bigenda neza bibandanya bigenda neza byifashe neza ahubwo kino baragikira nuko mwoguma mubiraba mugenda kuri Wakagali official ni Wakagali official icano yiwe Wakagali official mubandanye mukurikirana ibintu bigiye kuba amavuta bigiye gutomora kandi abantu benshi turezeye ko bazohava babikunda kubera birashushe kirabonekana ko atatiro birimo ntatiro ebana umunsi neza twashimye yuko twaguma rutembera mu ntara ya Ngozi tuguma tubereka abantu ebana bagezweho cyane cyane nk'abakinyi ba filme muzembe kuva hajya nta yindi filme muheruka gutunganya igihe tuviriye hajya iwanye turiko twakora ikiganiro kuva igihe tumuviriye muhira tuko turakora ikiganiro kijanye na filme ngene ubu aya masaha hiri niturayongera ko mugabo turiko turategura ibikorwa by'ingene filme yobandanya kundi yobana shamugawe uvyivuga byose ntutuje urabona mu munezi siripirize ntutuje ari kintu uri kurikanga naco nuvuga ati nacerewe ako ingeze telefone mu mufuko ndabona umenga ufisa make we baba baba tulia mzee ujishike hapa nyumbani mzee mimi bwana mbona nipo vizuri mimi siteteleki wala nini nipo vizuri leo utabiliki we saizi utabiliki bwana tabilika wewe dunda kama vile tunapojua masipika pale kwa nasikika mimi bwana kwa hilo siwezi nikateteleka kwa sababu naona yani ni vitu simple vitu kawaida vitu kama hicho shaura ngurafatwa wazina ufatwa kata akosa ndaja mona nikosa ndimwo urangurafatwa we vale Dachatu na mama Tangawizi tuzote muza kuma yicare ngaha azagifata tagikaho oya na mwamuzana irumvikana yuko muza mufata muntevye kubera handahaza rimwe nta bikorwa ndahakorera gusa iyo narose y'agatangawizi kavuze bagabo ndashobora kuza gufata akantu kamwe nyene nkuku kubera urabona ni nahantu heza bagabo abantu birukira cyane kandi tumva ko n'abantu bafata abakiriye neza cyane irumva rero ko umuntu arahaza nibisanzwe ntabaje mu hoteli yabaje gufata akantu agamagaca yitahira kanyobwa okay Tangawizi no kuvuga yuko cyacivuga cyacu nitwe duhinduka ni kubera iki kivuga cyacu ni kubera ni kubera Gatangawizi nkunda kunywa cyane umutima wose uri mu Gatangawizi ibintu bimwe mecha nibagira iki kivuga bashaka mu gifata rero bose bakonda bakaraofisi ya Tangawizi ni umwana akatongo karakurembeje ikivugo kandi nzese ukigwa umunsi ngana guteye coven twazo gukora igari kagari none je niyumvira nivumina yasho umviriza ikivugo cyacu ni kubera iki kubera Imana kubera Imana kandi iryo jambo wari wamye rivuga kandi mu gutangura ikiganiro mugabo kaciga namugabo adacibwamwe sawa rero turagiye ikibazo no kubaza ifana ya tonic urayizi ifana tonic ndayizi ifana tonic usanga menga nisosa neza menga imindi nani kibazo rumba bwagiye ko yishura ifana ya tonic urayizi na gym tonic urayizi yego none hagati y'ifana ya gym tonic na tonic ni keke kiryoshye je kuri ivyo je nanyoye tonic ibyo bya gym tonic navyo ndigeramwe kubera
Kenshi na kenshi ninkundira kwinywera agatangawizi wa muntu mbabarire. Wabaye. Uyu munsi. None kibanza. Okay. None kunwenga erega nyamba nyiri umujamba urabyihanganira. Era kimutonike ibintu byatonike. Twabihagaritse Fares. We Fares. Tumaze gukorana ibiganiro n'abantu benshi mugane nawe. Asha. Twihangane. Okay twagiye kuba kunze Wakagali official nawe mumva turiko twatwenga bishahirwa muri watima urukundo wa mutima ugufashanya tubanaje twinezererwa kabisa. Hama we Tangawizi. Okay, mu ntara ya Ngozi nabahe bagitere ba filme wemera? Wa mbere nemera Wakagali official harakurikirana mu nyihangane gatoyi ndakunze kwibagira cyane mugani bisanzwe. Okay, oya munca makene watawe ikibazo abakinyi ba filme muri Ngozi abo wemera ubona abantu bariko barabikora neza. Twagiye hariho Inkingi TV, hariho Ntuzeyi Inkinzo TV, hariho Wakagali official, hariho Ntuzeyi Nsoro, hariho nande basha na Burundi Media, hariho na Joel Sky. Okay, hariho nande basha yindi niki muri Ngozi urumva ko nabakurikirana bisaba utubwire umukinyi neza uvuga ati aravyitwaramo neza mu ayo macaro yose nawamvuze canke uwo wobuze wowe tusangiza ukatutubwira no kungene ubwiza bwaho buri mu kwagitinga filme n'inkande. Okay twagiye. Okay je nkuko bisanzwe amafilme kenshi na kenshi nginze gukurikirana kuraba dufate wambwiye amacano menshi mugabo je ndaba kenshi na kenshi ayo nkunze gukurikirana. Okay ndakunze gukurikirana iyi channel Wakagali official, nkakurikirana ni Inkingi TV, nkakurikirana ni Soro. Izo kenshi na kenshi ndakunze kuzikurikirana cyane ndabona ko ziko zirakora ibikorwa bidasanzwe. Bado hajatwere muzewe nakubwiye we none wanadutahukiwe sawa izo ni channel mvuga abakinyi bazikinamwo abakinyi bazikinamwo yego ugushobora kuduha karorati harimo umukinyi yitwa kunuko abakinyi bazikinamwo kenshi na kenshi jewe ndakunze kumenya amacano mugabo umbaje ibintu by'abakinyi ndakunze kubimenya mugabo sinkunze kumenya amazina cyane yabo nabona nigira umuntu menga wanajiwe mugabo ibintu by'amafilme kenshi na kenshi sinkunze kubiraba cyane. Okay twagiye mu Burundi umukinyi cyangwa umukomedi wemera ninde? Umukinyi cyangwa umukomedi umukinyi mu bijanye n'umupira cyangwa mu filme naguvuze umukinyi wa filme utegereza kugira ante ko umukinyi wa filme twagiye kurandira ko nta kulimanza umukinyi wa filme cyangwa umukomedi je nkunze kugira ante gutahura cyangwa nkaba numva none namukunze owe muhungu yitwa Famba ndakunze gukunda filme ziwe. Tubwira ibyiza bitatu bigize igisagara ca Ngozi. Ibyiza bitatu bigize igisagara ca Ngozi. Murantunga muranyihanganira kubera kenshi na kenshi ndakibayemo n'igihe gitoyi kupumbuye mu caro. Ibyiza bitatu navyo cyoboye kumenya. Okay, ibi bitatu bigize igisagara ca Ngozi. Tangawizi bana bari dutwengeje kabisa. Hanyuma rero Tangawizi ntugire ngo twakuvumbuye cyangwa twagukora ibintu bibi. Nibaza yuko wewe uri umuntu umu influencer wama kuri social media. Ndibaza ko totinya kamera. Oya, je sinotinya kamera ni ibintu nyene mbona yuko ahubwo menga ni ibintu bisanzwe. Ni ukuvuga rero w'amahungu we burya iyo tubiko nta gwankura bize nta mutima mubi tuba turiko turabaza ukungene ibintu bigenda bimeze nubwo bimwe na bimwe ugerageza kubinyegeza ntubitubwire. Sinababwira byose navuga yose nk'uri kararaga umva byo kunda ngo uravuga wigerera ariko umuntu yakubaza ibibazo bikakunanira kwishura bimwe bimwe ibintu biracangana burya gutondeka ibibazo byose ku rutonde Okay ikintu urenga ndakubaze nyamukuru ndakikubaze turi seri none we Tangawizi kuki ubu abantu benshi hagutakaza ibintu bemera bagatakaza umuntu ni kubera iki? Aho niho byabacangiye kwera urabona hagutakaza ibintu batakaza umuntu kandi umuntu ari we yazana ibyo bintu nyene niyo mva ko ngaho hengetse
Tangawizi nawe washa none Tangawizi basi muzee wakoze kutwitaba reka basi tugushimire tunagusezere kuko turabona nturi ready zindi ready kabisa we hari ibintu urimo kandi byakubije amahoro kubw'ivyo rero je mbona abakunzi ba Wakagali official mumenyereye ku ukungene kije kigano ca mbere cagenze Tangawizi kweri n'ibintu ariko yatugiriwe ubona nyene bijanye ubatari kindi kintu kiri nyuma oya naho nyitweze mu maso ukuntu meze usubiza inyuma gatoya urabona ko nyene bidasobanutse rero rero nanze ikintu no basaba no kumenga mondeka eko ama mukazo nturubura canke mukazosubiza mu kiganiro ariko ibintu byagiye ku rutonde kuno avuga ngo nuguturubura ega nuguturubura niko no bivuga rwe mu Kirundi cyacu abandi nabo ngo nugufumba ibintu nk'ivyo Tangawizi nabo ngo nukuvumbura Tangawizi we Tangawizi burya rero kugezeza no murata abantu bagiye bagukunda gake bivanye n'ibintu byawe wibereye mu muzee wangu hanyuma rero je mbona yuko umuntu yo gushimira ku kungene wagerageje kwitaba gerageza ugira kantu bwiye abakunzi ba Wakagali official twumve urasubiye kundandaza n'ubundi je nahere kumenga wasezeye none uzunza ngarukana n'ubundi bana ikintu nobwira abakunzi ba Wakagali official nobwira yuko ibintu bimeze neza kandi bagende kuri channel ya Wakagali official bafyonde subscribe binjire mu barabe urutonde rw'ibintu ngene ko birakurikirana bagabo uburyohe ni bwishi ni bwose turabararikiye ko kubamwo kwitabira ko kuza muraraba ibintu bya Wakagali official kugira ngo bandanye muraba ibintu bishasha bigiye kuza biracako ni vyishi tubateguriye murakoze okay nk'umuntu agwaye akabaza kamazeko nk'umuntu agwaye kuyu mwanya mubwira iki umuntu agwaye ndamubwira pole sana kubera se yavyigize mugabo urumva umaze kumuha pole nawe mu buzima hari ikindi kintu cayungukamo cyo kumva yuko bamuhaye pole tuwomuha imisuhuko abantu bari hanze bariko baradukurikirana turi muri Nozeyi Brevederi niho twashoboye kuganira n'uyu muhungu wacu bita Tangawizi nuko rero umuntu agwaye aramwifurije yuko yogwarakira nukuvuga yuko Imana iramubona hama abakomeye nawo mubandanye gukundana kuko iyi si murazi yuko twese turi ingenzi nta kwipfurizanya nabi n'uwundi nta mutima mubi navyo ivyo namwe musanzwe mubizi hama we Tangawizi uyu munsi kandi we ni kuri wa munsi wa w'isabato tuvuga ni wa munsi w'isabato ugomba barongozi baze babimenye bace bagira ati gomba yavuye mu isabato tuza mu bindi giangaliye usijukani haribia kwa wachungaji wangu bana mimi singekuja hapa ili nikuharibie nani lakini haya maongezi tu ni kuchukulia kawaida haiwezi kuleta madhara mengine au shida nyingine haya ni ya kawaida kwa sababu hivi ina maana sio matumizi ambao mtu ambao akanatumika Kiswahili ni maneno tu. Kwa hiyo ina maana maneno sio kazi. Kumbe anapiga Kiswahili hivyo. Ni kawaida tu. Ina maana mimi bwana ukiniweka kwa upande wa Kiswahili ndo yani na English pia unasikika yeye. English bwana kama mbali na mimi utakuja kuniharibia au utakuja kunichanganya. Unajua katu kamoja. Good afternoon mzee. Good afternoon bwana hapo sasa ndo unakuja kuweka migisa tena waboy bana nuko rero biri bana bakunzi ba official ubu neza na neza no kuvuga tugekuza turabazana abagumutsi abasaza aboroshi abakomeye idemu abagore n'abakibose tubazana ngahamwe bakurikirana gatatu kuri gatanu ni wa muhungu wanyu mwari kumwe Wakagali official I wish to wish the wish to wish ikivuga cyacu ni kubera Imana Zalyna Boss ready yaga chaha amona mina wetu ugeno waravyaye Yesu ngana Zalyna Boss ready fresh kandi wenyene yakinyi muri Wakagali official na wamubonye ako chenda na kuyibuka Paris official wamubonye nawe genda kuri kamera ugenda ubonetse ko diye uramubona Zalyna Boss ready kamurashubuse mwana wanje mwamubonye higana kumenga cutanga bushasha uyu waje none we turaguhaye karibu kuri Wakagali official ramutsa bakonze Wakagali official mwenyewe sali kweli mwese ndababona uyu ni wawe ni bavuga ati de Boss ready akina mu Wakagali official mwana w'ingozi none we Zalyna akabaza kamaziko okay mbega wewe ifana ya Tony kurayizi na Jim Tony kurayizi
none ifana ya gym tonic na tonic nike kiryoshe none gym tonic ni ahantu bakora siporo ifana tonic nawe ni ifana bamwe urumva nta namwe bihuriye nike kiryoshe no muri ibi eka complata mani nike kiryoshe oya ikiryoshe basi biritiranwa mugabo oya ubigira ngo byananiye niho bo garuka muri kamera kubwira oya okay jewe ako ngifana tonic nakora siporo muri gym tonic natwe Irabishe bashe. twazanye iriki bishe ifana no kwirabishe yani ya tonic irarura none vyonganya nujya mu ruho usanga uri kwijowezi ukuntu uko mare ni muguta kwana cyane ko nivyibuhiye aye nzoce ngidi yabaye nonde nyene basi gabanye ibintu nyene Zalyna Boss ready eba oyo bantu twari kingidi cyo nakubwira kanone bantu twari kingidi cyo nje nakubwira kanone kara urayibona none uzunguriza wirukanka uko abakobwa b'ingozi muri kuri hiti ku bisusu bereke none cawe nturimwo rero dukura awe ninga DJ Bilian okay we Zalyna Boss ready urumva rero kuvuga je ryari ejo haheze na postinze stati kuri WhatsApp ebana hari mu diaspora ari hanze yacanyandikira ati abakobwa b'ingozi ko bafise ibisusu binini nuko bafungura gusumbya abandi mu zindi ntara ico kibazo wewe cishura none umva beba shamwe sinze mumeze none umva iyo ndimba Bruce Melody ntayo urumva yitwa gwe akinyuma akinyuma oya dusikure reka kurucanga bimeze gute abasha twebwe icambere turakunda ivyamwa kandi ikindi naco bon turakunda basi abakobwa b'ingozi basi barakunda kwitaho nshatse kuvuga ko kibona ahantu hose basi oya bavuze none basi jubana ntari mwiza bari kwisije y'ikibona banzi ishuri jubana ntari mwiza yebana byose kwisanduta kwese twe twagiye kubibuna ivyo bwiza bw'ejo n'ijuri ko bavuze ati genda kubarira ikintu kiwe Wakagali office bwira bakunze namwe bwe nyene je n'umukobwa wa mbere mwiza ngaha kwisi kandi kwisi nzima ni je mukobwa wa mbere upo naripo sigurije ibintu by'igisusenga nako ivyo navyo uzonsange muhiranzo bikwereka ntuzimye kubivugira kuri oya bakonewe ni vie privé yanje okay bakunze Wakagali official babakobwa b'ingozi twamenye impamvu bicara mu busonga bugari none ushaka kunjana muhira gute atari ugasonga bugari none we nakubwiye indirimbo yitwa akinyuma urayizi ndayizi nyamba takirundi wize rero haye nishtuwe yeba Tangawizi wamonye ntuzeyi wamonye wamu inde Boss ready mu filme yande ya Wakagali official yaratwitse ntiyatwitse yaratwitse ubwo nubwo n'ubantu bambaza umukobwa none ni waheze biyumvira ko yavuye nkandi hantu kumbe nuga ingozi burya abantu b'ingozi basigaye bari Zalyna Boss ready ikintu rero wabwira abakunzi ba Wakagali official tukaje dusoza tukigurukira shani tugutesha ivyo warimwo ebana wabwira gute wabwira gute kandi ragira hiye we ndaje sha kumagurindiriza Zalyna Boss ready mama je cyo no babarira nuko baza baragira subscribe kuri channel yawe kubera ukora ibintu vyiza vraiment kandi channel yawe Wakagali official ese wewe inde none warayigurishije bikira birashika rega umuntu akagurisha ikintu tujenzika sinzi bo hama kandi muze murakurikirana ibikorwa vyacu basha mukurikirana ibikorwa vyanje ibikorwa vyanje rero mvuze ibikorwa vyanje uzosanga ari good ufise umusheri we mwimisi mugabo shandabonetswa ni nyinshi nukwindi mu rukundo basha yo ngene nshaka gwatagaza ibyo namanda kubwiye umuntu ari mu rukundo ntayoberana unamuramye no kwisura yiwe dukundana n'umuhungu waziranotse bana we Tangawizi niki wabwira abakunzi ba Wakagali official ndabwire bagumye banezerwa n'ibiganiro bihaye bica kuri Wakagali official bihaye bigume bibahimbara gose kugira ngo bagire umwete wo kuguma barindiriye n'ibindi bihaye hemwira guyahiye bye cyugenda Zalyna mwenyewe yebana kafani njema avuyemo yiba kaka yangu bana reka tugushimire ku kwigoro wagize naho twagutesheje umwanya nawe umeze nka Zalyna Boss ready namufise map ujyana wararenze ujyana warandeze ahubwo ndakemye map mwari kumwe ni imwe yebana hano hari amakonga hano hari agace kari katagira uko kangana hanyuma okay
twe twagushimiye rero urakoze cyane muze kutwitaba. Ego namwe ndabashimiye cyane gose nta kibazo noba nagize kuba mwantunguye canke mwafashitiyeho atari byo narinjemwo ariko kubera ndabyishimiye cye numva ndanaryohewe ahubwo n'indi misi ndabaye karibu muzoshobore kuba twobandanya ibikorwa. Okay murakoze cyane bakunze ba Wakagali official yari wa muhungu wanyu atazigerananirwa kubaha ama interview exclusive. Ebana ivyo rero turi kumwe ciao Imana ibahezagira cyane abazobiraba mwese nta mutima mubi kubera Imana. Bye.